Namba Abarundi twifuza kugira igisagara gisukuye dutegeza guhindura ingendo mbi yo guta imicafu aho tubonye hose. Bivugwa na Sylvestre Ntibantunganya azarongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse aranagira icyo asaba abarundi kugira ngo bishoboke igisagara kibe cyiza cyane. Iyo ushizeho itegeko hanyuma ntiryubahirizwe wataye umwanya wawe. Mugabo kandi no kumenya yuko ufise n'ububasha bugutuma itegeko washizeho ryubahirizwa, kuko ritubahirijwe usanga ryononeye bose. Fata ibi tugiyemwo kandi vyiza bikenewe kugira igisagara ca Bujumbura kigira isuku. Ugasanga umuntu afise boutique ngaha kwibarabara canke afise akabari aho kwibarabara, abantu bakaza kwanza kuzanzoga usanga bagima muri amacupa ya plastique yaheza kunywa rya cupa agatangaho. Ukibaza uti ibi ni biki? Urumva rero ikibazo nyamukuru nuko abategetsi, umukuru w'umutumba, umukuru wa komine, umukuru w'intara, umuntu wese aha mu gisagara ca Bujumbura, mukuru wa quartier hehe, yumva itegeko ryafashwe rigashingwa niwe aza kuba mu bambere barikurikirana. Hagize uwigira hagaba ruganda umufatisha iryo tegeko nyene agahanwa. N'inzu birashobora gushika yayubatse akayoka mu bintu bitari mu mategeko yuko ayisambura, kuko dushobora gufata inyungu z'umuntu umwe ngo abarizo ushira imbere mu kwibagira inyungu z'abarundi bose. Aha rero ndakubwira ndakubesha, harakenewe ibintu n'ukuri byo kwigisha abantu bakabitegera, kandi birashoboka kuko ari ibihugu byabishoboye bakavuga ati nuku bigashika abantu bategera yuko nubwo yaberekana itabi ataza guta kwibarabara atabonye harya hari ico gutamu, yabagenda afite akantu mu gatwaye ashiramwo gushika zoda habita bikinjira mu mutwe w'abantu. Abarongoye igisagara ca Bujumbura bakaba baheruka gufata ingingo imenyesha ko umuntu wese ategereza gukora isuku impande y'urupangu rwiwe, utazobikurikiza nawe akazobihanirwa.